uravye intureka n'akajagari karaha mu karere gaterwa n'igihugu cy'u Rwanda aho u Rwanda rwahonyanze amategeko mpuzamakungu agenga imbibe ubwigenge bw'ibihugu ico bitara souveraineté nationale kumva ko Rwanda rwoterwa n'abagomba kugwiyamiza kuri izo ngwanda ruri kubatera mu karere ntigitangaza cyo bakirimo intumbu rero bazoterwa none b'abanyarwanda bahunga 1996 bamwe bakicwa abandi bakamererwa nabi wiyumva yuko bazohera igihugu cabo kugeza kwiherezo akajagari karaha kujya muri Kongo n'ubundi bwagiye gutabara no gufasha bizoheraho ivyo byo nibaza ko abanyarwanda ku bibi byinshi byakozwe na leta yaho bo kwitegura yuko bashobora guterwa murakoze nkoje nitwa Amb Thérence Ntahiraja nkampagariye igihugu cacu mu Bubirigi misho bibwe bwa bora yarigize n'ibihugu 27 hamwe no mu gihugu ca Luxembourg aho ni kuva mu mwaka wa 2019 mu mpera z'uwo mwaka niho twizegwa n'umukuru w'igihugu ni n'amahebuza amateka tuja kurangura ayo mabanga. Uyu munsi imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu cy'Ubirigi yifashe gute ishingiye kuki? Murakoze cyane. Imigenderanire hagati y'u Burundi n'Ububirigi yifashe neza cyane. Ifatiye ku bintu bibiri bihambaye umubano mwiza hagati y'ivyo bihugu no gufashanya mu vyerekeye ubutunzi. Kuvyerekeye umubano mwiza birangwa niki? Birangwa nuko Ububirigi ufite bwabo ngaha rwo hejuru rwanyuma hari uwo bita ambassadeur cyangwa umuserukizi mukuru kandi n'u Burundi nabwo hariya mu Bubirigi bwaserukiwe ku rwego rwo hejuru rwanyuma hari uwo bita ambassadeur ari we jiwe turiko turaganira mwumva ari ikimenyetso ca mbere ikimenyetso ca kabiri naho hari imigenderanire yatosekaye mu 2015 ahinya nka Burundi zagomba gutembagaza ubutegetsi bwishyuwe n'abene gihugu maze zigatazi-komoka kubera ko vyazinaniye abarundi bahagutse bati ivyo bintu ntibishoboka niho hacaba icumbagira gato y'imigenderanire ariko kubera ko igikorwa cakoze nye cyubahiro vice ndayishimiye mu igihugu kuva arahiye mu 2020 imigambi yakoze na leta yiwe natwe duhagarariye ibihugu hanze uko turi twese hafi twa 30 twarakoze ko gikomeye twese hamwe n'imigambi myiza kugira ngo ivyo bihano biveho byagenze neza rero nico gituma mu kwezi kwa kabiri ibihumbi 2022 ivyo bihano vyavaho ni naho yo nicubahiro Everest yashimiye mwabona yagenze mu Bubirigi agiye mu nama ihuza ibihugu vya Afrika n'ivy'Uburayi ico bita sommet de chef d'état et de gouvernement yahuze izo kontinent zibiri iyo migabane ibiri kandi mwarabonye ingene vyagenze ingene twatwiye urugendo rwiwe ingene abandi bamwakiriye ingene byari bimeze neza byari ibintu vy'amateka kuva ico gihe imigabane yabaye myiza ariho hace hajaho n'umugambi Ububirigi bwashizeho wugura ngo ufashe u Burundi aho hatewe ku mukono amasezerano yo gufashanya arimwo imiliyoni 75 z'amahera y'abanyaburaya ayo nayo akaba akora mu bitata bitandukanye vyerekeye uburimyi ubworozi amagara y'abantu gukomeza inzego n'ibindi biciye mu ishyirahamwe bita nabi ry'ababirigi ari ryo rije gushira mu ngiro umugambi umuntu mbere kwerekana kandi ko dufite imibano myiza hashizeho mu guhurikiyemwe bose ababirigi n'abarundi ukurikiranira hagufi ingene uwo mugambi kuraja mu ngiro ukabuzomara imyaka 5 kuva mu mwaka wa 2024 gushika mu mwaka wa 2008. Uyu munsi imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda ntimeze neza yaragiyemo gatosi. U Burundi buvuga yuko igihugu cy'u Rwanda bubitse abagombye guheruka ubutegetsi muri 2015. Igihugu cy'u Rwanda kiravuga ko hari bamwe bavuye muri ico gihugu bari mu gihugu cy'Ubirigi mu Birigi ari naho kandi usanzwe uba ariho hasanzwe hari ambassade y'u Burundi usanzwe userukiye mbega ambassade ubuserukizi bw'u Burundi bukokorana gute n'Ubirigi kugira ngo abo bantu bagombye guheruka ubutegetsi muri 2015 bashikirizwe ubutungane mu bashengezwe. Murakoze cyane nkuko mubizi igihe iyo ntureka yaba mu 2015 nari umwungarizi w'umushikiranganje hagati mu gihugu nka n'umuvugizi w'ubushikiranganje nako kinira ko ivyo bibazo subundi bivuga ngo u Rwanda rwakoze bicanke biriya ahubwo biragaragara yuko abari bateguye igihugu baje umutekano mu Burundi gukora ubutegetsi u Rwanda kwari bifisemo uruhara kuko niyo bahunze baja baterwa n'abamodokari kuri frontiere batwagwa i Kigali ivyo byagaragara bamwe muri abo rero basabiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda amaviza yo kuja mu zaburaya bamwe bagiye mu Bubirigi abandi bagenda hanze ariko benshi bagiye mu Bubirigi bashitse yo rero abagi barabakiriye abagi bakira abantu bose nkuko mubizi ubu bagiye buragira amakuba haba kuva igihe bica kwa gasore abagano batari bake barahunze Ububirigi burabakira igihe Micombero yakora ihonyabwoko ry'abahutu mu Burundi hari abantu benshi bahungiye mu Bubirigi barakiwe muribuka 188 ntega n'amarangara ivyabaye bahungiyeyo barakigwa
1993 injungu ya demokarasi igandaguwe abarundi bagasubiranamwo muri ukabeshi barahunze barakiwe rero bibakira abantu bose baje babwitura basaba ubuhungiro rero niyo barabo bantu ariko rero tumukorana gute kugira ngo baze nivyo kuko bamwe muri bo hari abari ku rutonde baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi abo nabo si benshi cyane n'abarundi batarenga 34 aha mboneho kubeshuza ibinyoma by'abarundi batandukanye bari hirya no hino bavuga ngo ntawe uja mu Burundi wacha badufata biri baracafite igihugu cabo babikibeshera haba na gato n'abantu 34 nabo nyine si bose bari mu Bubirigi abo nabo rero kugira ngo baze hari ibindi bisabwa urazi yuko ibihugu birimo za demokarasi kuva kera nk'Uburaya canke ubundi Ubirigi aho bisaba kugira ngo ibihugu bifite imigenderanire birashiraho amasezerano ico bita accord bilateral yo guhanahana inkozi z'ibibi no guhanahana abantu bayo bitaciye amategeko ivyo navyo rero bisabwa yuko ayo masezerano ajaho ariko rero ugiye kubaraba kubera ko bakiye abantu b'impande zose bagiye barahunga iyo ntabwo ntirashikwako erega kugira imigendera myiza ntibisigura ko muca mukundana ijana kwijana no kuvuga muri politiki na diplomasi nta mugeza abaho ni inyungu za buri gihugu ari naco gituma ngaho sembe no kuri ya mibano myiza turashigikirana rimwe na rimwe ababirigi n'abarundi mugabo kuvyo tutumva kumwe ntidushigikirana kuko niko bigenda diplomasi nuko politiki nuko ariko ikibazo ko dufashanya tukabanya kuko ibintu nyamukuru biduhuza biba bihari ugwanyoretse kuvuga yuko hari umugambi u Burundi bufise bwo gutera igihugu cy'u Rwanda bamwe bakanavyemeza yuko u Burundi buri ko barakorana n'abagwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bari mu Bubirigi baranavuze yuko amanama abera mu Bubirigi ari nawe ukoresha iyo nama y'abatavuga ngo n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo mutembagaze ubutegetsi bwa President Paul Kagame mu cy'u Rwanda urayivuga kwiki urakoze cyane none wewe mesha bakunda kubaza ikibazo uravye intureka n'akajagari karaha mu karere gaterwa n'igihugu cy'u Rwanda aho u Rwanda rwahonyanze amategeko mpuzamakungu agenga imbibe ubwigenge bw'ibihugu ico bitara souveraineté nationale kumva ko Rwanda rwotegwa n'abagomba kugwiyamiza kuri izo ngwano riko batera mu karere igitangaza cyo bakirimo intubu rero bazotegwa none babanyarwanda bahunga 1996 bamwe bakicwa abandi bakamererwa nabi wiyumvye ko bazohera igihugu cabo kugeza kwiherezo akajagari karaha kujya muri Kongo n'ubundi bagiye gutabara no gufasha bizoheraho ivyo byo nibaza ko abanyarwanda ku bibi byinshi byakozwe na leta yaho bo kwitegura yuko bashobora guterwa nabo birukanye b'abanyarwanda ariko atari Burundi kuko Burundi ntibutera burategwa ariko butewe burivuna kandi bimwe bishimishije utiro bimeze gute abo bantu baragiye aho baravuga ubwambere abantu bonyene basatse ubuhungiro mu gihugu cy'Ububirigi bavuga ivyo bintu basavye indaro abo bandi bagize abanyarwanda baba batavuga rumwe na leta y'u Rwanda nabo n'impunzi mu Bubirigi basavye indaro bose nabasavye b'indaro abo bantu bavuga ivyo bintu barementa yarabesha banabeshera twebwe jewe ambassadeur n'abandi barundi bavuga kuri bazava basanga bageze nka muntu yicaye kwishame ry'igiti arica agicayeko iyo rimaze gukoroka ashaka gutanguza agakombokombo ntibabone umuntu ahoze ngo nta bikorwa biriko birakorwa bose turabazi turaza aho baba amadese yabo turayazi turakora ibikorwa byabo ava mu Bubirigi bagana mu bunama aha mu karere ka Muzabuganda canka hari turabibona turikurikira hagufi nico kitabo abantu boteshwa bagata bagahagarika iyo nyifato mbi izo afite ubundi gihugu cyabahaye indaro kivuga kiti ubu rero hagaze ko mutahi wayo ikibazo utangara uyu munsi twogira intambo yo gushira amasezerano yo guhana inkozi z'ibibi bishobora kubashikira rero nabahanura yuko botekereza ko basavye ingenda ubwo buhungiro nkasaba n'igihugu cy'Ububirigi ko cyo baduhanywa agacibwa urubanza nkuko nakora mu Bubirigi afise amakosa twamutanga agacibwa urubanza ariko kari bavyemere dushireho basi amasezerano yo guhanahana inkozi z'ibibi sayo gusa harakwe ko n'amasezerano yo guhanahana abakozi ibi byo abantu bagenda birukanga bishikana binyegeza kuki hataho amasezerano kubera ko bakeneye iyo main d'œuvre nabizi yuko benshi muri bo vyukuri so kubesha kandi so gutukana irondoka ryabo benshi bari hagarise bamwe bavyara umwana umwe abayishi n'abatama ugiye muri bo bita geographe karaba ukuntu bipanze pyramide ingene imeze usanga ari nini hejuru hasi ugwaruka ari bake bisigura ngo imyaka kanaka hashobora kora abakozi nibaza ko naco gituma usanga n'abahungirayo baborohereza kugira ngo baronke abantu bashaka gukora ibikorwa uyu munsi uravye umutekano mukorangwa mu seruko bwa Kongo nka ambassadeur Burundi muri Belgique
kandi dusuye n'inyuma gato kariyere yawe waraciye mu bijanye waraciye mu nzego z'umutekano urabona umutekano uzoza biciye mu nzira yihe kuko amasezerano yarasinywe Washington DC genzo rya kabiri mu igihe natewe iteka imbere y'amashinga amateka y'ibihugu vya Buraya naravuze ibintu bikuru bikonewe gukorwa kugira bakajagari gahere muri ivyo harimwo gufata ingingo nyamukuru zihambaye igihe abashinga amateka y'ibihugu vya Burayi bariko barambaza ibibazo mu kibazo bambajije bati muna vyogenda gute je nabwiye yuko abo bantu mwumva bateye Kongo ururimi umva rwonyene n'ururimi rw'inkoho n'ururimi rw'ibihano nta gikenewe no gufata ibihano hanyuma bakagwanywa bagatuzwa ari naco gituma ubundi bwagiye no muri Kongo gufasha kugira ngo abakajagari gahagarare kugira Kongo igarukane agateka kayo hanyuma bakirukanwa gasozi bavuye hanyuma ingingo zigafatwa kugira ibintu bigende neza kandi urabibona igihe ingingo zatabwa gufatwa z'ibihano bayifata ko ari bisanzwe nipfunga mu kanda bayifata nk'ama blague niko no bivuga mugabo ubu munsi wavye nyifatwa no kururagira ningene ku makungu atajambo rugifise ahanini urabona ko vyatanguye kugira ingaruka mbi cyane bagiye barafata ayico gituma rero novuga nti birakenewe hanyuma no gukomeza urugamba hari haraci mugari ngo kivera pepe paragere nta wundi muti bana baje n'ikibazo batiyogenda gute je narabwiye nti mbira bashinga amateka nta kindi gikenewe hitso kwemera mu karere ka Afrika y'ubuseruko canke muri Afrika ko umuntu umwe azoteza ugwaserera n'akajagari mu gihugu no kwisi canke mu karere kacu tuzoja hamwe tumugwanye tumutuze niko mwase n'ibihano mwafashe kubishira mu ngiro ntariko namwe niyo twavyikorera tuco mudufashije imigendanire hagati y'ibyo bihugu vya Burayi n'ibihugu vy'iwacu izora mibi kuko muzaba duteranye ariko umutezo wironderera ugiye kukurikirana ibibazo nagiye ndishura uzosanga izo yishura genda zitanga twari mu gihugu gifaransa ariko nuko nabivuze kumbura katubirindire uyu munsi tugarutse kandi ku mubano w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'Ubirigi uherutse umushikiranganje wavyajwe n'imigenderanire n'amakungu u Burundi Edouard Bizimana yarerekanye pasiporo shika ku majana 4 z'abarundi bataye ivyangombwa vyabo mu gihugu ca Serbia bacabinjira mu gihugu c'Ubirigi no mu bindi bihugu nga vyagaragara ko mu Birigi ariho hinjiye benshi bamwe baca bagenda bideklara nk'impunzi vyace bitosekaza imigenderanire hagati y'u Burundi na Serbia kandi uhagareye kandi n'u Burundi mu mwe bwa Buraya mbega uyu munsi vyifashe gute twizere ko imigenderanire yose kugenda neza hamigira kabiri mbega yabo bantu bashite mu Birigi byaciye muri iyo nzira muraza mugakora iki murakoze cyane kuvyerekeye imigenderanire hagati y'u Burundi na Serbia wari kucishwa n'umugenzanya ko ambassadeur Ernest Ndabashinze ahagara igihugu cacu hariya mu Butaliyano newe araba igihugu ca Serbia niwe bikurikirana urumva gutanga igishu itomoye ariko ndashobora kumwunganira bukebuka ko vyari gutanga mu bisanzwe ivyabaye ntivyabaye vyiza abarundi basize amaviza bavuga ko bagiye muri Serbia ari ikeneye abarundi kugira bajeyo arakeneye gukora bakore biteza imbere mugabo bari mu gihugu ca Serbia ariko cyo bakora amakosa bataye ama passport bahurumbira kuja kugenda mu gihugu c'Ububirigi no mu bihugu vya Buraya ariko mu Bubirigi niho haje benshi ivyo rero vyatumye n'inama y'Uburaya ikorana ivuga iti ibintu ntibishoboka mu Bubirigi baravuga bati ibintu vyarenze urugero mbere kuri ico kibazo naragiranye inama n'umuyobozi mukuru ajejwe ivy'impunzi mu gihugu c'Ububirigi turabiganira ko na equipe yacu murumva rero abo bantu iyo bashitse hariya bakaba impunzi nta migenderanire ikiharira abo na ambassade kuko umuntu ahunze igihugu ambassade ndi hajya nihuye muri ambassade buhungiye mu gihugu cawe urabizi no kuvuga uvuze ko uri kuragihunga nta migenderanire mu gifitaniye amategeko mpuzamakungu yariho akingira impunzi Ububirigi buri mu bihugu bisanzwe byubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira ivy'impunzi yamaze gushikaho harakisabira ubwo buhungiro urumva hacaza ayo mategeko ivyo bintu vyabo kugira bamwumvirize bibaye ngombwa bamwankiye akarondera n'abavoka babirigi nyene bakamuburanira bakamumuha canke bakamumwima ariko rero ico kibazo kirahambaye kuko twaragize muri Union Européenne aho batumenye ko hari abantu barenga igihumbi b'abarundi baba ihigiriye no kuvuga ati kujyango bategeza kuzosubizwa i Burundi iyo dossier nibaza ko itarahera kuko babaze kubitubwira mu nama je nabwiye none ni muze tubikore twisunze amategeko n'amasezerano ni nta kuntu hoba akora bilaterale hagati ya Union Européenne no Burundi tukavugana n'ingene twarahana inkozi z'ibibi mbere kugira ngo bigende neza nawe bayiregiriye duhanahana ngeze kwako kantu
urabona ko mbega tugomba kuvyakira neza sinzi gituma aho mu nyuma ntibasubiye kundondera ngo tuvugane ariko nibaza ko iyo dosiye kibandanya kumbe bishobora kuzoshika ugasanga barapakiye indege barabazanye kuko uburenganzira bwawe kandi abaregeye bakabatana abarundi leta y'u Burundi n'umuvyeyi ntizoba kwakira abarundi izobakira batabuke mu Burundi iko bimeze. Ni gute muhagarariye inyungu z'abarundi bari mu Bubirigi? Urakoze cyane inyungu turazihagarariye kuko nk'umubirigi umurundi akorera hariya afite ikibazo gitandukanye cyangwa akorera mu Burundi aratwitura turashizeho programa y'ingene ambassade ishobora kwakira abafite ibibazo bitandukanye twavuze tuti mu ndwi hagati ushobora kuza kuri ambassade icyo bita jour impair ni kuvuga ku wa mbere ku wa gatatu ku wa gatanu atarande gusavye ufise uburenganzira bwawe guhera mu gitondo kuza ukakirwa ukumvirizwa ari icubaza ari ingorane ufise ivyo nta ngorane. Hanyuma iminsi ya kabiri ya kane n'umunsi wo kwiga ayo madosiye ariko naho nyene sabwa ari bibiliya umuntu ashobora guhura n'ikibazo cihuta kikaba atari wabo ashobora kuza atarandevu ntuce umwankira turiheta kugira ngo dufashe bene gihugu abarundi bene wacu iyo bakoze ibikorwa vyabo turahura tukaganira tukabaha impanuro tukabahimiriza kuzana imitahe mu gihugu wabo tukabahimiriza guteza imbere igihugu cabo tukabasaba kuba aba ambassadeur b'igihugu cy'u Burundi mu makungu nubwo hari hakagwi k'intagondwa hariho nyakwigenda pese kuzi yavuze ngo intumva zamaho ivyo nibisanzwe rero ni zimwe zigira ziravuga ya muhenyene zitumeka intebishije kuko nabivuze ariko abo nabo ntaco bazoshika kuko zizokwamaho turi muri demokrasi ariko abeshi tuvyumva tuzobaranya dukora dutira tuje imbere dusenga dukora ariko kuri abo bantu nyene usanga ariko baracafuza abahagarariye ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu cy'u Bubirigi murabwira iki byo bavuga si jewe gusa bacafuza n'inzego z'igihugu jewe no bahanura yuko ubuvuzimu bakaje buntu hanyuma nabwiye yuko amase yakera atagihomba ubutaro ivyari magera vyarageruye umuntu acumbira kuja kubutegetsa agize ku leta aha mu Burundi ntibishoboka inzira yonyene imwe ni demokrasi n'amatora nibacire biyarura nibaza yuko boreka kwiruhisha mu mutwe kuko boshobora kugwara mu mutwe bimvira ivyo bintu byo kucyumvira yuko baza bagatora igihugu twarabonye abatambye beshi ngo yemuve tubo yageze ngahe buvira ngo baragiye kugifata harimo n'uwahoze ari mu ambassadeur mu Faransa wo mu ndi kazi biyateye isoni kandi birababaje ivyo bintu ni ibintu biteye isoni ku bantu bakora ibintu nk'ivyo ivyo ntaho bizoshika mpamagarira abarundi kurikanura mpamagarira urwaruka guhagarira umutekano gushigikira inzego z'umutekano kuko ntora hariho hose ku makartier agakacira uwo muntu wese batazi wariwe bamuvuge hakiri kare ntidukeneye ingorane hanyuma naho abo bibarota bavuga ngo bodutera tuzobivuna kandi no hamagarira abarundi bose mu gihe ivyo bintu byoshika kurwana atarumwe avuyemo nakyo tuza ngaha turwanire hamwe kuko nta wundi muti niko bimeze aha novuga nti c'est la patrie ou la mort soit igucarekira babo canke ndapfa kuko jewe nakuze nciye mu ngorane nyinshi nabaye impunzi mu bihugu byose byo ngaha mu karere kubera amakuba amwe twavuga ubundi bwagiye buragira nitwoheza rero ntibikabe ntibigasubira nifuza ko abarundi abahuta abatutsi abatwa atawuvuyemwo tuja hamwe tukibera umurundi umwe hanyuma tugasaba n'inzego zije gufata ingingo no gutanga ubuzi gutunganya abarundi bose kuko atamwana niki nikinono nuko Uburundi turimirije amatora ni mu mwaka uza n'amatora y'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu amaze iminsi abivuga aravuga ati yo hageze amatora abatari bake imitima irahagarara hari n'imigambi igera kuri 5 yamwandikiye no gwandikira avuga ati turakeneye ikiyago yaratunganije ikiyago cy'umuvyeyi baraganira barongeye kandi baravuga yuko batanyuzwe n'inyishu ibyo byose birerekana kwa navuga ngo ya mitima ihagaze hariya abarundi bari mu Bubirigi nabo yahagaze amatora araba kuva muri 2019 ari uhagarari hariya amatora aramaze kuba aramaze kwibona mbega uno munsi nawe urabibona ko hari yahagaze amatora imitima ihagarara mbega nubuye butumwa woha haba kwa rundi bari hariya bakurikana imbuga zino bamwe babona ibihuwa ndetse no kubari ngaha kuno munsi uri ngaha mugo vuga ati kumbuye n'ubutumwa bwotuma ko ku Burundi bukomeza nzira demokrasi murakoze cyane je haramwe hanibaza ikibazo nkavuga nti ngira ngo amaraso yasesetse y'abarundi yatumye kumbura Imana ishavura kuko amahanya boko yabaye ubwishanyi bwabaye imyaka itandukanye sitobigaruka ko nagenda binayivuze kare nibaza ko ari umuvumo umenga amatora agira be umenga ndiki n'ugwimo kandi turakumva unezero wo kuja hamwe tukitorera indongozi gusuzuma aho twasize imbere bakoze nabi tukabagayira tugatora abandi niko cyategeza kumera jewe nahanura abo bantu yuko nukuri biyumvira gutyo bo bivamwe ariko ikibazo kihari nuko abanyapolitike bamwe
bahi wacu si mu Burundi gusa muri Afrika bagira politike yo kurondera ubuzima nukuvuga barondera kuzobaho ariko babaye abakuru babaye kumbura abategetsi bakabaheshwa hari ico gihugu aho kwiyumvira cyane cyane imigambi yoteza imbere igihugu no kwiteza imbere bashobora no gukora badasabye akazi leta hamini ingorane nabonye bazi ko nakoze mushikana mu gihugu nkaba n'umuvugizi ingorane y'abanyapolitiki biwacu iyo hageze amatora biha amajwi n'amatora ataraba iyo ni ingorane nukuvuga iyo matora itegura ibintu bibiri ndashobora gutsinda canke nzindwe naho buri umukandida kwituza ku bwacu bw'igihugu no gutegura discours zibiri niyo natsinda discours niyo natsindwa ni mugabo zikaba discours zihumuriza kuko iyo utsinzwe uvuga iyo gushigikira uwatowe no kumukeza no guhamagarira ko atwa abarundi bose niko vyateza kugera tugashigikirana ariko ngaha niyo ngo arese ko bimeze rero abanyapolitike bose nabo bandi bose biyumvira uko abone basaba mu wese kwiyumvira umugambi yokora mu iterambere umuteza imbere ibisigaye bakazabura nk'umugisha bishitse n'ibyo bibanza bike bariko barashiraho inzego zitandukanye baravye n'impare zose agashikirwa udashikiwe ntashavura karaba ingene yobaho kuko twese twosha gukwirwamo none nk'ubu dufite abaguverineri batanu abari turi miliyoni 13 natwe twaba abaguverineri ubu dufite abaminisitiri 13 none miliyoni 13 twaba minisitiri twese dufite ambasaderi badashikana 30 turi miliyoni 13 none bose aba ambasaderi mugenzi fasha karorero dufise amakomine 42 bamusanze ntibarenga kandi mu kubikora tugira abato n'abatutsisunze abace ko yarusha nta bwoko burenza 37% muri administration muri guverinoma muri leta ntibarenga hariho 40-60 ibintu arazigere bimeze none turi miliyoni 13 cyabiyumvira nawe wowe tuguka ba president wewe ubakwiza bose kandi siko kubana no kuvuga rero nibaza yuko twoshira imbere ivyiyumviro byubaka nyamukuru byo nimbona kazoza imigambi myiza kuvugira Burundi umuntu ari hanze akabuvugira neza agahimiriza abanyamahanga kuzana imitaye mu Burundi aho kuvuga no kuvuga ngo ntuje hari yagufasha Burundi ico cyo kibazo kihari kandi birababaje abantu nibo bantu boye nabonye bashobora gutuhiga uca bari hanze abandi ba diaspora bagira bavuga ati ni cyacu bamubiza ngo abantu bagende umuntu ashobora kuvuga ngo ntimutangire gufashanya afise y'abavyara we afise bene wabo afise y'inshuti mugabo nibajya gupfa kubera watarimo nibaza ko ivyumviro nk'ivyo atari vyiza nabagara abandi bose rero gukunda igihugu cabo gukunda leta yacu kuyifasha kuyikeba no kuyihanura nta buje yuko opposition ivuga iti mwogera ivyo kuvya uko ibi nibi vyogenda uko tukira amahoro kuva bunje muri politiki uno munsi urabona opposition mu Burundi opposition yayo rero mugira irahari nyene opposition hari kuko imigambwe irashika hafi 30 hanyuma opposition hari mugabo sinumva ko rwo hejuru kubera iki kubera ko ivyiyumvira umugabo senefite wazanye byinshi muri bajye kubashaka barabishitse ko barabibona none umaze kwishurwa ku bibazo ushobora kuza kugwanya iyo leta gute haca hasigara bakeyi kandi babikeneye kuko ni demokrasi kuko hatagiye abaha bakemura nivyo bavyiza mugabo ni bakebure neza kwigumura ngo vuyemo oya gumamwo hayimukore uhimirize ikibaye nawe ukivuga uko kiri ureke kubeshya ureke gutukana ubikora mu rufasoni c'est ça l'opposition ariko utera n'imigambi y'iterambere apara kuvuga bibi gusa shima navyiza niko tumubere ko yayo mugambi wo kuvuga bibi gusa ku Burundi ukamenga nta kiza kihari kandi ibibi ari uturuduke cyane ivyisha ari vyiza ni gute muhimiriza abarundi bari muri diaspora guterera mu iterambere ry'igihugu tubasaba yuko mu buryo baronka ego nibabeho ibihugu barimo ariko bibuke bashira imigambi y'iterambere mu Burundi mu bintu bworozi muri ya migambi y'ishobora yavuga muri yambona kazoza igizo n'inkingi zitanu n'amahangiro 22 ino yose bagiye gusoma da kuri site ya presidence barabibona canke yapi n'ahandi bahetse bagira ati mbega jewe no kuri iki interano yaje mbega jewe no fashiki aho barakari kantu babwira aba diaspora by'ukuri n'ibihumbi byinshi ngo dufate umudespora yotanga amadolari 5 siko dufate ko diaspora nk'ibihumbi 10 canke amadolari 10 canke 20 urazi ntayirondere inyungu avuga ati ndatera igihugu canje leta igaciye yakira igashobokamo ibitaro bidasanzwe international nakarero bakavuga ati mwakukurikira jewe ndeme tange 20 ni make vraiment
bari hanze kuko bakoresha ibikorwa bisanzwe mugabo barayakorera batubwira tuyekipe n'akarorero okay barabesura ubundi mwaka tugura cyatange tugatuzana ibyuma bipima indwara zose kasa byo bizwe turabitura indege aha batureta nawe rero baba abarundi bacu bari mu Bufaransa baba specialiste barenga ijana n'ibindi bihugu bitandukanye namwe muterereye iki mu kuzana ubwo bwenge kugira ngo tuvura abantu bacu ibitaro ibi nakarongo byo kukwereka kugira ngo umugara juste magara y'abantu nuko ushobora kuba mu buryo bworozi mwiterambere guhingura ibyo twimbuye n'ibindi bitari bike hari abantu babona guterera igihugu ari sawa mugara bo babona kumengo bakaba bateza imbere nkamwe muri leta bavuga ati abafedo mission ncamwubaka amazu niki ni ugasanga imwe mu byo mwashinze n'ibyo mwashinze bakora akarorero byaragaragaye nk'uheruka umukuru w'igihugu yagiye ikaruzi Gitega wahasanga amafaranga bazokoreshwa n'uko bazokora abasanga n'ibintu bavuga ati mwe murahagariswe hari abantu cyabona rero nk'uko umengo botere imbere botere igihugu ngacha abona kumengo ni guteza imbere mwe bwabwira iki iyo by'abana batanu canke 10 bose bari beza aha dufate muri quartier turimo aha mwero canke mu bwiza canke mu gisagara ca Bujumbura nta basuma bariho nta babeshi bariho nta bakugira bariho ntasi izokwigera ibura inkozi zibibi nico bituma hari gisirikare hari gipolisi hari ubutungane hari intwaro hari amashanyarazi kubera shetani n'abafite igikorwa ciwe cukora kugira ngo atereye abantu rero kubwo n'abantu mu mabanga nyine cyo kuri gusimana ngishobore gufotora umutima w'umuntu wese uraduma abantu 10 cyangwa 5 basanga harimo musuma kandi wabimenye yaba yigira intama kuja kwa farisayo ukaza ko abantu bazima ivyo ntawo biharira gusa mugabe ico mbona noterera muri leta nuko abantu nkabo hobaho guhana hakaba karorero kugira ngo nabandi bo kwimbira ivyo bintu babihagarike cyo kintu gikomeye cyane amasa tugushimire kumbere hari akantu message yumva wotanga ku bantu bakora dukurikirana nakanya ka murakoze cyane ubutumwa notanga nuko nohamagarira abarundi bose gukunda iguca bibarutse baba arari mu gihugu gati kandi benshi barabikora n'abari mu mahanga icya kabiri nuko nohamagarira abarundi bari mu mahanga aho yitara diaspora kwigiza kure ibintu bituma bicamwe imigwi no gushira imbere ibibahuza kugira ngo baje inama n'ingingo mu gwaba icofasha igihugu cabibarutse ubutumwa bwa gatatu nuko no kebura abo bantu bara mu space mu manama mu birigina hari hose ku isi bavuga ya muhe biwe ngo bagira bagifata bimva ko bamaze gusesa amaraso mu gufata igihugu kwivyo bitagishoboye gushika ku ntego n'abantu babo guhinduka bagahindura ingendo niba bizo hinduka ni bavyandika bitanga izo ntererano harimo leta izikorereko ibisigaye bahindura ingendo bakora igihugu cabo ikindi gikurikira no hamagarira umuntu wese kuja ku kivi no gukebura ugwaruka yuko atakaza gakwigaruka gose kakibaho ni kwisi yose icerekana ko gucateye imbere nuko ico bita secteur privé nabigenga ari nayitanga abarenga 80% y'akazi niko bimeze kwisi yo igihugu cyateye imbere nayo iwacu rero batwigishije gusobeka kuvuga ko nzoba byitera umukuru nako turi mu miliyoni ubu rero twaragwiriye ntibigishoboka reka rero dushira imbere ivyigwa leta ishira imbere ivyigwa bituma abantu biyumvira entrepreneuria gukora kandi ashima nyene cubahiro mu migambi payeje muri amashuri y'imyuga bariko baragwiza hirya no hino bakorana na Banki Mondiale n'ibitari bike ko twogwiza inyigisho kuko n'umwana yabwira nti ubu rero akazi ka leta karaheze ntibona ndi ambassadeur ni Imana yabikoze ntimugabejo nawe uzosanga ibyo bitakiriho ni gerageza rero mwigo buhinga mumenye ko mutegeza kuzokwibeshaho ubwo uzi ko kuba bingere gukora yari umukuru cyangwa umuto nizo mpano nibaza notanga kugira ngo dutere imbere hanyuma kanyuma umutekano shetani agomba yuko ahungabanya Burundi ariko saba ugwaruka rwose uri mu Burundi go mu migambo yose guhagarara amagabo kuraba neza abantu bose baza mu gihugu gutanga amakuru akwiye ku mutekano kuyakajije umutekano ari ikintu binuvye ari wo batazi kugira ngo bikurikirane umuntu muri kwikingira no gucungira umutekano w'igihugu cyacu tugira amahoro.